dushimye gutemberera mu ntara ya Muyinga muri komine Muyinga, turiko tugenda ku musozi wo Kwibuye. Aha rero turavuye kw'ikaburimbi tugomba dufate ibarabara ry'ibivu. Ishure ku batahazi yitwa officiel kabisa. Murabona ko ari ishure yiyubashe. Uno munsi dufashe imoto, mana yanje. Aha rero dushikiye parikingi y'abamotare, urabona ko basharamye ngaho. Turabandanya urugendo, reka ntiturashika wampaye inka. Aba batipe bo mumbonera ngo nibikiga nto. Aha rero ngo niho bahanira inkozi z'ikibi. Urabona yuko uwo yari umuntu yivye agatoki. Murabona ko bafise ibihiri bagomba bamucanga ifimbo. Ariko none mugabo kwihanira si vyiza. Urabona ko bamwe bafise inkoni. Asha, nidanje kabisa. None bamukubise bagaca bamwica. Vyosha bigenda gute? Uko bimeze kose kwihanira si vyiza. Ariko naho nyene ushobora gusanga bagize bati tumuhe abategetsi. Baca bamurekura. Ivyo rero birashobora gutuma abene gihugu bihanira. Ariko ndasubiyemwo kwihanira si vyiza. Tubandanye gwa rugendo rwacu. Aha dushitse ushobora gusanga abantu benshi batahazi. No musi murambaga nabatembereza mugome murire. Aha bahita ku Kanyamuduri. Kera niho abavuza umuduri baza canke abavuza inanga. Basha aha rero murabona yuko dushitse ahantu hatoroshe, ahantu mu bibuye. Aha rero turegereje Kwibuye. Aha twashitse rero ku mutumba wo Kwibuye. Kuri uyu mutumba abene gihugu baridoga cane ko banyazwe inka. Ngo haje ishirahamwe rifashisha inka abene gihugu yitwa PPCDR. Ariko rero ngo izi nka iryo shirahamwe ryaciye rizicisha muri DPAE Muyinga. Ngo izo nka bari bazitanze kugira ngo abene gihugu baze barokoreranira. Nukuvuga ngo wewe bayiguhaye yakwegukira ari uko wokoreye uwundi. Uwo wundi nawe agatunga iyo nyana gushika yaho ivyara. Ivyaye hanyuma iyo nyana ivutse agaca yiha uwundi. Iyo yarafise igaca imwegukira. Ngo kuri uwo mutumba rero wo Kwibuye ubwa mbere barabanje barabikora kandi babikora neza. Inka batanze ziravyara, abari bazifise barokora. Eka ngo no ku ncuro igira kabiri bigenda uko nyene. Inkuru y'umwana isubira inyuma ngo bigitanguye kuba hariho ujejwe komite ijejwe ivyo vyo gutanga inka nyene. Aho ni hehe? Ni ku mutumba. Ariko rero ngo mu nyuma abatware bo kuri uwo mutumba baramuryamira mpaka aribo batwaye iyi komite. Iyi komite ishitwarwa n'umukuru w'umutumba, haca hajamwo umukuru w'umugambwe kuri uwo mutumba, ngo hajamwo n'umukuru w'imbonerakure kuri uwo mutumba. Umukuru w'umutumba ngo niwe yitwa Nzokirantevye. Umukuru w'umugambwe nawe yitwa Burahimu. Umukuru w'izo mbonerakure nawe yitwa Banzira. Aho rero ngwi komite bamaze kuyishirira mu maboko, ngo bimwe vy'ukokora inka bica birahagarara. Izo bari bageze ko baca barazigarurira, izindi ngo barazidandaza. Nukuvuga yuko bamaze kugira ivyo wa murongo waciye uhagarara. Abene gihugu rero birabatera ishavu bati yereka twebwe twaraririwe inka. Bati ntivyumvikana ukuntu bodusangiza inka ngo tuze turokoreranira, ariko bamwe bagaca baziganzira kandi bakaruhuka zimwe bazidandaje. Abene gihugu ngo bagize baravyura iki kibazo, ngo baca bagirizwa ko bagomba guhungabanya
umutekano. Bati ngaho rero mwebwe turabakorerako. Abanyagihugu rero baratabaza basaba yuko hoza umugwi ugatohoza ivyo bintu, bakavuga yuko aka ari akarenganyo bagiriwe. Bati ntivyumvikana ukuntu twoba turiko dusaba ivyo twemererwa n'amategeko hanyuma tugaca tugirirwa iterabwoba. Mwiriwe cane. Jewe ndi umwenegihugu umwe mu banegihugu bo kw'ibuye, nkaba ndi no mu batware bato bato. Twagomba twebwe abenegihugu bo ku mutumba wo kw'ibuye tubashikirize kino ciyumviro dufise. Turafise ingorane zinini cane ku mutumba wacu wo kw'ibuye. Twebwe aba nk'abenegihugu bo ku mutumba wo kw'ibuye tuviriye hasi rimwe kugira ngo twiyamirize abantu bamwe bamwe na cane cane duhereye mu baturongoye. Hariho abantu bamwe bamwe bariko baratotezwa kandi bivuye nyene ku ndongozi zacu. Abo nabo batotezwa wahora ari umukuru w'umutumba yitwa Ndihokubwayo, hakabaho Niyonganji Leonsi, Ndereyimana hamwe na Beno. Muri abo benegihugu harimwo umwenegihugu yitwariye umukuru w'umutumba kuko yanyonyeje itunga rya leta ryari rigenewe abenegihugu kugira biteze imbere. Naryo iryo tunga rya leta ni inka zatanzwe na PPDCR biciye muri DPR. Abari inyuma y'uwo mugambi ugayitse bafadikanije n'uwo mukuru w'umutumba, nabo umukuru w'umutumba Rwokirantevye, umukuru w'umugambwe akongera akaba umukuru w'abahuza Burahimu, icegera c'umukuru w'umugambwe akongera akaba icegera c'umukuru w'abahuza Nsenga, uwiyita ko akorera umukuru w'igihugu yitwa Karinda, umukuru w'imbonerakure Banzira. Twebwe rero nk'abenegihugu bo ku mutumba wo kw'ibuye turasaba mudukurikiranire ivyacu natwe dutere imbere, hanyuma abo batotezwa nabo baronke umwidegemvyo. Ikindi kiduhagaritse amaraso, turasaba mudukurikiranire intwaro zacu zo ku mutumba wo kw'ibuye. Tubona ari uruvangavange, turabaza ukuntu Mu vy'ukuri nk'uko ababenegihugu bariko barabisigura, hamwe vyoba vyagenze uko, abantu bakaba bategerezwa kuza barokoreranira, hanyuma bamwe bagaca bashika yaho babroka ya nzira canke uburyo bwiza bari barategekanije kugira ngo abenegihugu bashobore gusabikanya canke kokoreranira izo nka. Turizeye ko ababijejwe bagiye gukemura iki kibazo. Imana yo mwijuru rero nibahezagire, twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.